narinzi nti ivyo arivyo vyose sinkibabarirwa. Ariko nasanze Imana ari nyene imbabazi, yarambabariye. Ubu mvuga ijambo ry'Imana nemanga. Haleluya. Amen, amen. Mvuga ijambo ry'Imana nemanga mpagaze bwuma. Kandi nzayivugira sinzogira ubwoba. Nzanezerwa. Banze kubaramuca bakunze bijambo rya Kiza TV ku mazina yanje nitwa Nduwimana Remegio. Hanyuma nkabanezerewe cyane kuba nongeye kubana namwe kuri uyu munsi. Hanyuma nkaba ndabipfuriza amahoro y'Imana mwebwe muri ko muradukurikirana muri mu mpande z'isi zitandukanye. Imana ibahezagire. Rero kuri uyu munsi nkuko mutubona turi ngaha imbere ya kamera, nkuko mubona dufise umutumire mushasha ndazi n'ubwa mbere mumubonye. Afise byinshi Imana yagira mukorera, ariko imbere yuko dushika kuri iyo ntuzeyi kuri iyo ntahe, reka tubanze tumuhe abibwire kuko ndazi bese ni mumuzi n'ubwa mbere mumubonye. Mutumire wacu turaguhaye kaze kugira ngo wibwire abariko baradukurikirana ku ijambo rya Kiza TV. Murakoze cyane, Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ariko imbere yuko nobanza kugira ngo ntange igishinga ntahe canje, ngoma mbanze nsenge, nshimira Imana kuko uburyo iturongoye hano uno munsi. Amen. Mana nye n'ubushobozi, Mana wera, Mana usumba byose, uri kibirengeye kizima, urakoze kutugeza hano kugira ngo dutange igishinga ntahe. Ico gishinga ntahe tugiye gutanga kibone gukiza beshi, kuko nanje cyankijije. Ndagushima Mwami kubikogwa ugiye kunkoresha, maze bize gukogwa nkuko bigomba. Wugurure inzira zose kugira ngo nze kuvuga ibifise umumaro, bishobora kugirira neza abandi, bigakoreka mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma reka wibwire abijambo rya Kiza TV amazina yawe uko witwa, hanyuma kugira abatakuzi bakumenye. Murakoze cyane. Jewe nitwa Nizigiyimana Ferdinando. Nkaba mbaye hano, nsanzwe mba hano mu gihugu ca Amerika. Nkaba nafashe urugendo runini nyago kuva muri Oregon, nkaba naje hano kugira ngo muri iki gice ca Wichita kugira ngo nanje ntanga igishinga ntahe. Murumva byantwaye umwanya muremure cyane kugira nshike hano, ariko Imana ni kwidukoresha kugira ngo dukore igikorwa cyayo. Amen. Urakoze cyane Ferdinando. Imana iguhezagire cyane. Murakoze kuba unadusize mu maboko y'Imana, kuba unasengeye kino kiganiro tugiye gukora. Hanyuma rero tudatwaye umwanya munini kubakunzi bijambo rya Kiza TV. Hanyuma wewe woba urubwa mbere wobudukurikiranye, reka tugusabe usharinge iyi video kugira ngo nabandi isobore kubagira akamaro. Hanyuma ikindi naco wongere ukande subscribe nyambara ubwa mbere wobudukurikiranye kuri YouTube canke ukadukurikirana kuri Facebook. Hanyuma rero imbere ya tudatwaye umwanya munini, reka tumuhe kugira ngo adushikirize intahe kuvyo Imana yamukoreye. Ndazi bene data muri ko muraturaba abantu benshi Imana irabakorera ibintu byinshi, ariko Yesu nawe araryoherwa nuko muri ko muramushingira intahe, araryoherwa nuko abona yuko ivyo yabakoreye muri ko murabibwira n'abandi, kuko bajya abandi nabo bari mu bibazo nk'ivyo nabo birabafasha. Rero reka tuhe kaze Ferdinando kugira ngo adushikirize iyo ntahe y'uwo munsi. Twagwaye kaze Ferdinando. Murakoze cyane. Ariko ico nobanza gukora nuko nobanza kugira aho mpagaze mu kugira ntangura ijambo. Reka turabe uyu murongo, turabe uyu murongo wa Yesaya, ikigabane ca 55 umurongo wa 6. Haravugwa ngo nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze
akiri hafi. Umunyavyaha nareke inzira ziwe, ugabitanya nareke ibigabitanyo vyiwe. Ico nico nobanza guhagararako gusa. Ego rero kwiri jambo ico rimbarira rinyibutsa ingene nabayeho mu buzima. Narabayeho mu buzima bw'abanyavyaha, narabayeho mu buzima bw'abanyavyaha, kandi ntabwo nakora ibindi. Bwari ubuzima, ntabwo sinari umugambanyi w'ukwica, ariko nari umugambanyi w'ukugambanira abantu biswe abakobwa biciye mu busambanyi. Bivuye kuki? Kuko nari umuntu w'umu business. Rero business yamashaka kwiryohera, yamashaka yuko umwanya wose avuga ngo agiye kwiryohera. Ariko jeho gushika uyu munsi kubera namenye Yesu, mbona yuko ari inzira y'urupfu, kandi si kwiryohera uba wihereyeko. Rero ico no vuga, naraciye mu busambanyi butangaje bunini cyane, nkaho dufate nagiye gushiduka ngiye guharura nsanga ndi mwijana 5. Ninde azi 105 ry'abana rugo? Ariho? Kandi mwabijana 5 nta muntu arugo w'umugabo wundi narinzi, ariko inkumi narazibangamiye. Arico gituma uyu munsi ngoma nshinga igishinga ntahe cinge n'Imana yamfashije ikankiza. Ndetse uwo babihagazemwo nawe akumviriza iyi video, igira ahimukuye nahimujanye, nkuko nanje yagize Imana yagize ahinkuye ikagira niyinjana. Amen. Rero maze kubona yuko abo bantu bakwijana 5, ntangura kugira ubwoba. Ndetse abo twari dusangiye ico gikorwa cyo gukora ubwo bugambanyi bwo kuza tubonana n'abakobwa benshi, nabo baragize ibibazo. Bamwe barapfuye bishwe na sida, bamwe barabagenzi banje, abandi yari nk'imiryango, nabo barapfa baragenda bishwe na sida. Ariko hari ikintu nshima Imana, buriya hari ukundi turindiriza kugira ngo ntidupfe. Yarankingiye ibintu bikomeye, kuko mwabo bantu bose benshi bari bagwaye iyo sida. Ariko iyo sida sinayanduye. Nukuvuga Imana yari izi cyo igiye kurondera yuko ndayikorera. Arico kiriko kiratangura uyu munsi. Arico ndiko ndasasagaza nkwiza hose kugira abantu bihane. Jewe rero kweri abo bantu twarabanye nabo, ariko umunsi wo gukira numva yuko Imana impamagaye ati hagarika iyo migabo n'imigambi yawe unkorere. Arico gituma uyu munsi rero ndiko ndatanga ubu buhamya hano kuri Jambo ry'Agakiza TV. Amen. Jewe ndabandanya nyene, si ukuvuga ngo naciye mpagararira ngaho, ariko maze gukwiza abantu naragize ubwoba ndapunguza. None ntaguciriyemwo ico gihe wagenda muri ubwo busambanyi, woba wibuka igihe woba wari umwaka uyuhe? Ivyo nabitanguye mu 82. Hanyuma kugeza muri ico gihe wabimaze mu gihe kingana gute? Ico gihe sinkivyibuka neza, ariko naba narabimazemo imyaka itari nyuma y'imyaka nk'8. Kuko urabona uri umuntu w'umudandaza, uri hajya araza yabona ivyo udandaza akanezerwa. Umukobwa ari hajya akanezerwa nuko mwoyaga, kuko mugiye kuyaga yumva yuko ari karayaga n'umubosi, bigaca bituma atagira ukwihangana. Uwo ari we wese ubwiye ati ndagukeneye yaca yemera. Kandi nabwo sinovuga ngo niwe yemera, nibaza mbona yuko hariko uburyo communication y'amadayimoni, kuko mu gihe namubaza naho yaba yarananiranye yahita yemera. Yahita yemera kubera iki? Hariho dayimoni yacivi wanje, kubera n'abandimo dayimoni igaca yinjira muri ikamwosha. Niko vyabaye. Nca ndabibamwe uko
ariko hariho igihe rero Imana yageze igihe irantora irampagarika ku migabo n'imigambi nk'iyo yose narimo. Haleluya. Nayo muyigomba ndashobora kuyivuga. Ngene nagiye guhagarika ivyo bintu, ariko kubikora narabikoze. Mugabo Imana ikintu kimwe yambujije, nta muntu afise umugabo narabo. Inkumi harageze igihe umutumba wose nsanga ndawuhetura nkasanga narawumaze ku bakobwa baba bahari. Urumva rero nari narabaye nabi. Ariko abandi babikoze bavyigiramwo, bamwe baragize ingorane mwene data, barapfuye bari kuzimu. Ewe Mana warakoze, wewe ukindagiye muri iyi minsi nkaba ndiko ndatanga ubu butumwa. Warakoze cyane, ndanezerwa ingene ndiho mvuga ijambo ryawe. Ego nuko rero vyabaye, ariko kubiheba harageze igihe haba ntangura kuryoherwa n'amavideo y'Imana. Inyuma yaho nuguruye video, nugurura uwundi muntu w'umwesilamu yari yarakoze ivyaha nk'ivyo vyishi. Uwo mwesilamu ari muri Tanzania, aradondagura ibintu numva ndahiye mu mutwe, ngene yakora, ngene yamena inzu akazimenesha ubuhanga bwiwe. Numva ntije nakoze ivyaha biki, kuko nari nzi yuko ntakibabarirwa. Nari nzi nti ivyo byose sinkibabarirwa. Ariko nasanze Imana ari nyene imbabazi, yarambabariye. Ubu mvuga ijambo ry'Imana nemanga. Haleluya. Amen, amen. Mvuga ijambo ry'Imana nemanga mpagaze bwuma. Kandi nzayivugira sinzogira ubwoba. Nzanezerwa. Yewe Yesu uri umuhanga, wewe wankuye muri kijya cyobo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. None turagomba kugira ngo tumenye kandi n'abari ko baradukurikirana ku ijambo rya Kiza TV batahure ni giki cyatumye uheba ubwo bumaraya. Kubuheba urumva kwa ukweri narageze igihe nanje numva, ariko nibaza yuko mpwemu w'Imana niwe yari karandondera, kuko naho wo kwinyegeza Imana idukunda ntabwo yoyo inyegera, kuko na kare Yesu yaravuze ati najanwe n'ababi ntabwo nazanywe n'abeza. Rero urumva nkuko hano muri Bibiliya bivuga ngo murondere uhoraho bigishoboka. Natanguye kumva yuko nkwiye kurondera uhoraho, ivyo ngenderamwo vyose nkabigira ubusa. Rero maze kumva uwo mwisilamu ingene nawe yakora ibintu bibi, ariko Imana ikamugarukira agakira. Ingene abakobwa yari yaramaze, akagenda ngo akamena inzu, akinjira mu nzu, agakura umugabo ku buriri, agaca aryama impande y'umugore w'uwo mugabo. Urumva naciye numva yuko je ivyo nkora ari bitoya. Ntangura kuvuga nti kweri kuyu yahariwe, ariko aravuga ijambo ry'Imana, kuki joho ntorivuga, kuki ntohinduka kandi ntoharigwa. Ndumva nti yo Yesu ndizeye guhera uyu munsi yuko ushobora kunkura nk'uyu mwuga w'abadayimoni wanteye. Ntangura gusenga, naragize n'uguya rukomeye. Ndagenda ndabwira umugenzi afise Bibiliya nti numvise inyota yuko womba ikintu cyitwa Bibiliya. Nta niyo narinzi kuko nasenga muri Gatolika, nize muri Gatolika. Maze iyo Gatolika niga nta Bibiliya wakorako, carazira. Ariko maze uwo mugenzi kumusaba Bibiliya, ntangura gusoma, ndayisoma arayimpa. Kweri yari afise Bibiliya zibiri ngaha muri Amerika, niho nabuhebeye ubwo buraya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amwe ntangura nari mboregwa cyane, kuko imboregwa nayikunda abakobwa. Rero ntangura kumva yuko kweri ngomba mpinduke. Arampiyo Bibiliya ndayisoma, ntangura kumva amajambo avuye muri Bibiliya ncumita. Uko nsenga nkumva ncumitwa, uko senga nkumva ncumitwa. Imana ikitangura kungirira igitangaza, za nzoga nahora nkunda irazimpebesha. Maze guheba inzoga n'ubumaraya vyaciye bigiramo. Ntabwo nasubiye kwipfuza umuntu w'umukobwa, vyaciye biherera. Nta utabandanize ico tugomba kutahura nkatwe abantu canke abakunzi b'ijambo yakiza bari baradukurikirana. None ico gihe wakora ubumaraya wari ufise umugore canke nyamba wari ufise umugore wawe yavyitwaramo gute, kandi abona yuko uriko uramuciringa? No kuvuga harabaye ingorane cyane. Kandi abadandaza nabo
urumva nyene umenga n'abantu badatangiriwe. Urumva ingene vyari bimeze jewe kubera naradandaza nkadandariza ahantu hategereye umunarugo yari kwitongo. Ariko nticabuza yuko abo bakobwa ngo ngenda gutora uwo ngomba. Umunarugo nari ndamufise kandi umunarugo w'ijambo ameze neza. Nta ngorane yari yifise, ariko ku bwa Satani naramurengera nkaza kunezerwa n'abandi. Nkumva umenga ntantosheje, nkaca numva umenga notoshwa n'abandi, ko haragera igihe nkabonana n'abantu babiri ku munsi. Urumva rero ari umwe ntiyashobora kuntosha. Ntiyashobora gutosha. Rero hariya ngiye ku mugoroba naho kuboregwa, nkaca ngenda nkaboregwa, naboregwa bari bamaze kumenya izina ryanje ryari ryarahindutse, bari barampinduye kubera inzoga nanwa nkasorora nkagira gute, banyita bigira neza. Bigira neza. Iryo ryari izina. Urumva kwera banyita bigira neza. Bagenda ukabagurira ibiyeri. Bateka tumwitwe bigira neza. Banyita bigira neza ngo uyu munsi tugiye kwa bigira neza. Nta rindi zina baba barakwishe. Amazina nari mfise yari menshi, baranyita na padiri. Urumva bakanyita musenyeri. Urumva ibintu bagira vyari bitangaza, ariko iryari rikomeye ryari bigira neza bantaziriye. Sasaradodi. Sasaradodi da. Yes. Ba sasaradodi. We bamaze kuvuga padiri ntibumva ko baje bavuga sasaradodi. Ariko Imana nyagasani, Imana ya twese niho yankuye, rero niho yantoye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Hanyuma rero Imana irantora, ntangura kumva inyota y'ukunyoterwa ijambo ry'Imana. Namaze imyaka 4 ndi mu nzu, nsengera mu nzu, mfukama nezererwa izina ryayo, mpava numva umutima umpamagaye yuko nkwiye kwinjira urusengero. Imana irambwira ati genda winjira urusengero kugira wifatanye n'abandi. Ariko ntabwo nagiye kwinjira mu rusengero, ntabwo nahagijwe n'ivy'urusengero, nabandanije numva inyota y'ugusenga ndi muhira. Kandi iyo nyota y'ugusenga n'ubu ndacayifise umuhamagaro wo gusenga ubudahumeka, kuko Yesu yaratubwiye ati musenge ubudahumeka muzombona. Imana yahabwa icubahiro. Amen, amen. Turaryohewe cyane, ntaye nziza. Amen. Hanyuma bakunzi b'ijambo ryakiza muriko muradukurikirana, iki cyari igice ca mbere, iki ni igice ca mbere tubazaniye. Hanyuma igice kigira kabiri cy'iyi ntahe ya mwene data Ferdinando kirabandanya. Mukomeze kudukurikirana, mukomeze guturaba, hanyuma kugira ngo mukurikirane igice ca kabiri. Hanyuma rero tutabandanize, reka tugusabe Ferdinando kugira ngo usenge, kugira ngo abariko baradukurikirana kandi nabo unabasengere. Turaguhaye kazi. Uhoraho Mana yanje, uhoraho Mana y'ubushobozi, ni wewe urengera vyose kandi ni utabara, ni umeze neza, uhindura amahanga yose akaguhindukirira. Izina ryawe rigahabwa icubahiro, rigahabwa ubushobozi. Data, nk'uko unyoboye kuvuga ubu buhamya, Mwami Yesu ubandanye ubukwiragiza hose, ndetse ababwumvise bubagirira umumaro, bubagirira n'akamaro. Abariko barabwumva bwo kwijambo ry'Agakiza TV nabo bagire gutahukirwa, uwo bari mu cyaha nk'iki naciyemwo yihane bigishoboka yuko abona Imana. Kuko ntazihana amaze gupfa ntibizoshoboka, ni hahandi azoja muri cya gihonomo. No musabira kugira yihane uza kumvira ijambo ry'Imana, kuko ivyambaye ko nagatangaza. Murumva nk'abo bantu bose naciyeko, kweri numva yuko ntazobabarirwa, ariko narababariwe gushika umunsi ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Hariho abantu benshi bari mu vyaha bitangaje, bumva yuko batakibabarirwa. Bafukamire uhoraho, bafukamire Umwami Yesu, abahumanure, kuko niwe nzira n'ubugingo, niwe amuja abazobajana mu ijuru. Nta wundi, nta yindi nzira ibaho atari ya Yesu Kristo. Ndabasabiye rero mwebwe mwumvise iri jambo ry'Agakiza TV, kugira ngo namwe mugire uguhinduka no kuba mu bibagora vyose, mutakambira Imana kugira mwamane nayo iminsi yose. Amen. Amen. Murakoze cyane Ferdinando ku ntahe yanyu. Hanyuma namwe muriko muradukurikirana, intahe ni ikintu ciza cyane gose.
ivy'Imana yagukoreye ni lazima ubigire ubishingire intahe, kuko iyo utabishingiye intahe satani uba uriko urahinzira satani waca aguma ariko aragufata, ariko iyo ubishingiye intahe satani aramaramara. Haleluya. Rero turashimye cyane ku ntahe yawe, kandi turaguhaye ikaze n'undi munsi ku ijambo rya Akiza TV, nkuko tugomba yuko uzoduha ikindi gice ca kabiri. Imana iguhezagire. Hanyuma mwe muri ko muradukurikirana, bye bye, shalom shalom.